Itangazo ryo kwibuka isabukuru y'imyaka 63 y'ukwikukira ku Burundi. Kuri iri genekezo rya mbere mu Kakaro umwaka w'ibihumbi 2025, Abarundi bariko barahimbaza isabukuru y'imyaka 63 iheze Uburundi buronse intare kwikukira. Hari kw'igenekezo rya mbere mu Kakaro umwaka w'ibihumbi 1962, aho igihugu cacu caronse intare kwikukira nyuma y'imyaka 59 kiri mu buja, agasuzuguro, guteshwa agaciro kw'imico n'imigenzo yacu nk'Abarundi, hamwe no gusamburwa kw'akaranga kacu nk'Abarundi. Ivyo vyose vyunyuwe n'igandagurwa ry'incungu y'intahe yo kwikukira ku Burundi, umuganwa Rudoviko Rwagasore, ryabaye kw'igenekezo ya 13 Gitugutu umwaka w'igihumbi 1961. Rwagasore yasheshe amaraso yiwe kugira Uburundi bubohoke. Ukwikukira ku Burundi kuri twebwe Abarundi vyasigura gusubira kuronka ukwidegemvya mw'iteka n'itekane ivyari vyaranyazwe n'abanyamahanga, ariko kandi vyari akaryo keza ko gutsimbataza ubumwe bw'Abarundi, gusasagaza amahoro kuri bose hamwe n'amajambere kuri twese. None Abarundi tugeze hehe inyuma y'imyaka 63 iheze turonse intare kwikukira? Uwo mwidegemvyo, iryo teka, ako karangamutima kacu nk'Abarundi vyagiye hehe? Ivyo vyatumye umuganwa Rudoviko Rwagasore yitanga agatupfira biri hehe? Imyaka irenga 60 Abarundi bayimaze mu rwimo rw'amacakubiri hagati y'abiyita Abahutu n'abiyita Abatutsi, atari uko abo bose batahura canke bazi neza ico ayo moko asigura. Abanyagihugu benshi cane barishwe, abandi baraturatujwe barahunga igihugu cabo, abandi barateshejwe izabo baba impunzi mu gihugu cabo, abandi barakumiriwe bimwe amahirwe yo kwiga kuva muri ntango gushika mu makaminuza, bakumirwa mu bijanye n'akazi, mu ntwaramiheto no mu yindi mirimo, vyose bivuye kuri ako karanga k'amacakubiri y'amoko. Abategetsi ba politike bamaze imyaka bakina urukino rw'amajambo, bagerageza kwerekana ko bariko barashira ibintu mu buryo, bakisunga ivyegeranyo vy'ibitigiri bitagira ishingiro, bakesha igihe c'umukoroni. Ubu tugeze mu mwaka w'ibihumbi 2025, mbega ivyo vyiyumviro bishingiye ku moko biracari n'akamaro mu Burundi? Mu mwaka w'igihumbi 1992 no mu mwaka w'ibihumbi 2000, abategetsi b'igihugu baremeje amasezerano ya politike yaragenewe kubakirako amahoro n'ubumwe, hamwe no kunywanisha abanyagihugu, ndetse n'umushinge wo gushayura iterambere ry'ubutunzi. Ayo nayo ni amasezerano y'ubumwe bw'Abarundi hamwe n'amasezerano y'amahoro no kunywanisha Abarundi yatewe ku mukono i Arusha. Birateye isoni kubona kuva mu mwaka w'ibihumbi 2005 izo nkingi zahurijweko n'Abarundi zarasambutse, ntizaba zikigenderwako. Ubutungane, intwaro ibereye, intwaro rusangi, gutunganya neza ibijanye n'igihugu, amahoro, ukwihanganiranira, ukubahana n'umubano hagati y'amoko n'imigambwe ya politiki, uburinganire bw'abagabo n'abakenyezi, no guhurumbira ineza ya bose. Ivyo vyose vyarateshejwe agaciro. Vyagiye kunyuka mu gihe mu mwaka w'ibihumbi 2015, aho Burundi bwasubiye mu njyane za politike zikomeye cane. Igihugu cahindutse rurangiranwa mu bwicanyi, mu guhohotera ikiremwamuntu, ukunyuruza abantu bakaburirwa irengero, ugufata ku nguvu abagore n'abigeme, ugufungwa kw'abaharanira agateka ka kiremwamuntu n'abandi bantu bazira ivyiyumviro vyabo. Abamenyeshamakuru baracapfungwa bazira umwuga wabo, abandi batagira igitigiri baracapfunzwe kandi barahejeje ibihano vyabo. Abayoboke b'umugambwe
uri ku butegetsi na cane cane abari mu mugwi w'inkorabara w'imbonerakure barica baratera ubwoba abanyagihugu atankomanzi. Ivyumviro vya politiki bishimikiye ku migambwe myinshi vyarabujijwe. Igihugu cagarutse mu ntwari y'umugambi umwe. Ubu inyigisho z'urwanko n'amacakubiri nivyo vyasasiye indava, mbere n'ubutegetsi bukaba aribwo bubihimiriza. Abakiri bato, imiyabaga n'ugwaruka bategerezwa kuronswa inyigisho zibubaka, ariko ubunye barigishwa urwanko no guhutagaza abandi. Ubukene buhari mu gihugu busigaye burengeje urugero. Abarenga 75% b'abarundi babayeho mu bukene bukabije. Inzara, ibura vyankenerwa, iduzwa ry'ibiciro rigeze ku bice 45. Kabura ukubunisha imfashanyo no kutagira ubuyobozi bwiza vyatumye ubukene butazigera bugabanuka. Ibiturire no kudakoresha neza ubutunzi bw'igihugu nivyo vyabaye intambamyi y'iterambere. Mu nkinamico iheruka ngo n'amatora y'abashingamateka n'abakenguzamateka yo ku itariki 5 Ruheshi mu mwaka w'ibihumbi 2025, umugambwe CNDD-FDD wihaye intebe zose mu nzego z'igihugu. Uwo mugambwe werekanye ku mugaragaro ko ari wo gihugu ivyahora bivugirwa mu ntamatama n'abakuru muri wo. Uburundi bwinjiye icese mu butegetsi bw'umukazo, aho inzego zose ziri mu minwe y'umugambi umwe. Intwaro ya nyogora duhure, aho atayindi migambwe yemerewe kugira ikivuze. Mu bihe nk'ibi none abarundi bovuga ko bikukiye. Habe namba abarundi ntiboba barikukiye mu gihe badafise amahoro yo mu nzu no mu nda, batagira ico bahereza umunwa, batagishobora kurungika abana ku masomero canke kw'ivuriro. Ntiboba barikukiye ngo bongere batotezwe canke bicwe bazira ivyiyumviro vyabo. Ntiboba barikukiye ngo babandanye gukumirwa mu nzego zifatira ingingo ubuzima bw'igihugu cabo. Naho igihugu kigeze aho umwasi ashaka, si igihe co kwiheba no kwihebura. Umurundi wese akwiye guhaguruka agahabuza iteka ryiwe n'itekane, umuganwa atari umugani yazize. Nico gituma urunani Mbogora Burundi Sereningere Rugamba rusavye abarundi bose aho bari hose, haba mu gihugu canke mu mahanga, guhaguruka nk'umugabo umwe tugashayura Uburundi buriko buratabwa mu manga n'umugambwe CNDD-FDD. Tugire ubumwe, duhaguruke igihugu cacu. Ejo bizoba vyaratevye. Gira Uburundi tubuharanire. Bigira Buruseli ku itariki ya 30 Ruheshi umwaka wa 2025. Murakoze. Kubw'urunani Mbogora Burundi Sereningere Rugamba, Mugwangizo Shovino, umuvugizi. Murakoze.